bipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga jewe ku batari bwambone canke batari banzi niyo ndishanje murabizi ko ku basanzwe dukurikirana kuri Agaciro Media twirirwa turazunguruka intara zose z'u Burundi turondera abameri b'abarimyi babandi babigize umwuga babandi barima amahegitara mu 50 y'ijana n'amajana babaho donc abo nibo kenshi tugendera kugira ngo basangiza abarundi izo experience cyane cyane ubumenyi ushobora kubudukurikira kuri Agaciro Media mugabo ugasanga waripfuje ko umunsi umwe ukorora igitungwa runaka waripfuje ko umunsi umwe urimo igiterwa runaka ukashukikina mu bumenyi ariko mu Burundi ugasanga hari umuntu runaka asanzwe akirima ni ngombwa rero burya iyo usangijwe ubumenyi n'uwakoze icyo kintu birasumba wabona kugira ku muntu watigeze gikora kameme urumva ntibisa rero ikintu nanjye kubabwira abagenzi yitumye fata ino kamera kirateye isoni kandi twumve ko dukwiye kwitwenga mu Burundi hadanazwa icamwa bita Pomme igitego ca Pomme mu Burundi muramubona abakenyezi bazitembereza mu miji ariko kandi nanone bazakarazimvye 2000 2500 3000 gutyo ariko ndabwire ko zijya nyinshi ziva mu mahanga ariko duvise mu Burundi isi ndimwa izimera klima y'u Burundi ahashushe ahakanye zirahaba habuze ikintu tuzirime uyu munsi mu Burundi nabwira ko hariho n'amahinguriro izi nganda zihingura ibinyobwa vy'amaji basanzwe bakeneye Pomme baje kuzikura hanze ku makuru nashoye kuyaga na bamwe mu bazidandaza meme harimo n'alimentation bavuga yuko iziva hafi usanga ziva muri Zambia South Africa kuri bajya bakeneye nyinshi ni mpaka bashike Arabia Saudite parce que bari barabu barazirima kose gusa aho bica biterera isoni ibaze nk'abantu baba mu gihugu c'ubugaragu twe dufise ibiyaya amasoko kwahi tutazirima rero barundi kazi ndababwiza ukuri jewe naritanze nditanga ni sacrifice mbangira kandi ndashima ko bimaze kugira importance ikomeye abarundi batari bake mbere atari bari mu Burundi gusa mebe n'abari hanze mu bihugu bitandukanye ivyo biganiro tubashikiriza byinshi baraca baplika donc bikagaragara ko bwawo ndabantu bakene ubumenyi yes bakene ubumenyi je ndama nibaza nti none Apple izimvye gutya mbega we hamwe wirima washaka yego basi ntibirigura nayigurisha ibihumbi bingawe we niyo wirimiye nta madedwanima wagize ntiyavuye hanze nta matransport maremare yagize wowe gashusha ukigurishiza igihe kajya ka rugero buto kiye camwa ca Apple canke ca Pomme bagigurisha amahera igihumbi mugenzi urazi wararimye ibiti byinshi ko wasanga ubaye mu miliyoni mu kanya gatoya rero ndababwiza ukuri hari ubumenyi runaka nama nifuza ko aje usumira abarundi tukabusangira mugabo nanone nkagira inzitizi imwe jewe nta support y'umuntu numwe canke ya organisation runaka ndaronka byose mumve ko bijya byose mbikora mu kwitanga rero haraho nanigwa kwizina ry'Imana haraho nanigwa ugasanga ndiko nshaka gushika ahantu amatika nambere ugesera ni kure rero kuri ikintu ca Pomme abavyumva ni mumfashe tuje kurondera ubumenyi bwacu kandi birashoboka ndafise aho noja kuburondera mugabo nababeshe hariye nkuko ndabibabwiye mvuze ikirundi gitomoye hari gihe nanje amatike kwizina ry'Imana nanira kandi mbivugishije ukuri mugabo nimba kino kintu turiko turagira kibashika kunyota nimba mubona kamaro kacu ni munshigikire bagenzi umuntu agirwa n'abantu burya ko kumwe niyo ukoze ibintu gukora bike ariko amaboko menshi akora byinshi kandi umutwaro umwe uremera umuntu umwe naho buremereye iyo wikorewe n'abantu benshi ucukwawuka ugasanga kiri cyose kirakozwe mu buryo buri normal cyane rero ndabakunda cyane kandi ndabashimira abantu mukunda kudutera intege muvuga yuko bijye bigane tukora bibashika kunyota kandi vuba cyane ngira tuzotangura kuza turagendera bashize mu ngiro imigambi barahuye kuri Agaciro Media nzi ko ari benshi cyane bari mu burere butandukanye namwebwe abarundi muri hanze diaspora turabubaha cyane kandi turabakunda cyane tukashima n'intege mu dutera murakoze gose
mbifurije amahoro amagara meza n'amafaranga kwa kundi nyene respect